5/5 tubaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemere mbabwira yuko ku munsi wa kare twari twababwiye yuko uwitwa Jenerali Neva amaze gunga igihugu cy'u Burundi kugeza amadinga ya ari mu gihugu cya Tanzania. Tubabwira mayiti nyinshi z'abarundi zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira, izi zikaba zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo nabari kuraswa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko muzi ko abarundi bari mu mirwano ikomeye, by'umwihariko n'izi za Sarangano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo tugiye kuba tugenjeramo tubiva imuzingo, turaza gusimbukira hitwa Bujumbura. Mana y'isi n'ijuru, Mana y'isi n'ijuru, i Bujumbura amasasu menshi akomeje guca ibintu, amasasu menshi akomeje kumvikana mu masaha y'ijoro. Ibi byatesheje umutwe abarara bumva cyangwa se abarara bakora akazi kabo, baribaza bati se igihugu cyacu umutekano ubundi urangana ute cyangwa se uhagaze ute? Ibyo rero ngira ngo ni bimwe mu bintu n'ubundi abanyagihugu baba bagomba kumenya. Niyo mpamvu banicaye hano cyangwa se mba mpagaze hano kugira ngo ibyo tubibagezeho. Turaza kubireberaho hamwe rimwe tumenye ayo masasu Bujumbura arimo aravuga ubundi ahatse iki, bimeze bite? Ubundi nimba bavuga ko Red Tabara iri mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bamaze gukoresha ingabo z'abarundi n'ubundi zirindani mu gihugu kugira ngo zikomeze ziteza akaga gakomeye n'umutekano muke, ibyo bitume uwitwa Jenerali Neva ahura n'akaga gakomeye. Ibyo turaje tubyinjiremo. Turaza gusimbukira Gitega turebere hamwe ishyaka rya CNDD-FDD. Moto ivumbi ryatumutse. Mwamuzi impamvu ivumbi ryatumutse? Amatora yaribwe. Ibyo narabibabwiye, ndababwira ati nyamara amatora yaribwe abadepite, ndababwira ati kugira ngo mubyemere abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baraza guhaguruka. Ku munsi w'ejo nibwo nakurikiraga ikiganiro kuri France 24 ndeba uburyo uwitwa Agatoni Rwasa amaze guhaguruka akavuga ko ibintu atari bubyumve by'amatora ukuntu yagenze. Ibi ntago ari muri murabikora, hari n'abandi mu gihugu cy'u Burundi. Turaje tubababwira ndetse tubabwira buryo ki igihugu cy'u Burundi gishobora kuza gusenyuka, ndetse uku gusenyuka kukaba gushingiye ku kijyanye n'ikinyoma kiri muri guverinoma. Abantu b'Imana, narababwiye nti iki gihugu cy'u Burundi ibyacu na agateranzamba kanyina wanzamba. Ibi bintu narabibabwiye. Munyemere mbabwira yuko ubu tuvugana mu bice by'ahitwa Cibitoki hamaze kudeployingwa bato y'abasirikare, ariko n'ubundi aba bakaba bavuye mu kigo cya gisirikare cya hano Cibitoki. Iki kigo cya gisirikare n'ubundi kikaba cyari kirimo abasirikare bavaga hano berekera muri RDC ahitwa mu mujyi wa Uvira, ahitwa Tibira. FDLR na Wazalendo zikomeje gusubiranamo, ibyazo bikomeje kuba agateranzamba. Impamvu y'iki kintu, uwitwa Jenerali Neva afashe ingabo z'igihugu azivanga na FDLR, azivanga na Katanyama z'Abazalendo zaturutse muri RDC. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Murambabwira nti Petero Nkurunziza yarishwe. Nkababwira nti uwitwa Jenerali Neva bamugerageje kudeta inshuro zigera kuri 2, ndetse ibi bintu nari mu byo uwitwa Jenerali Guillaume Bunyoni afungiye, wahoze ukuriye urwego rwa polisi hano mu gihugu cy'u Burundi, ngo arashinzwe kugerageza gutera kudeta mu mwaka w'2015. Ibi bintu byose ubikusanyije bukashyiraho n'ibintu bijyanye n'amatora, ugashyiraho n'iby'igihugu cy'u Burundi kirimo kugeza amagingo ya birimo akantu. Niyo mpamvu nanjye rero mba nzi hano, mba ngira ngo mbaho kuri ku makuru aba akomeje kugenda avugwa, ariko kandi aturuka mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Munyemere mbabwira yuko mu bice bya hano ahangaha za Kibira, muri ishyamba rya Kibira hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza. Impamvu babwira nti hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza, nuko iri shyamba ririmo Wazalendo, ririmo FDLR, ririmo Imbonakure. Aba bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kumvira buri umwe wese ubonetse mu gihugu cy'u Burundi
noneho igisirikare tukabona gicitsemo ibice. Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice se? Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice? Ibintu mpora mbibabwira mu camping. Yenda reka duhita twinjira mu makuru nyirizina ngira ngo ariko munyemerere duhere muri CNDD-FDD ubwo ako kara gaciyemo, nagira ngo mbabwire byinshi mujye mumenya yuko rwose ishyamba atari ryeru, ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Genda reka tubanze tugarukeho gatoya ku bijyanye na CNDD-FDD. Iyi ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo ni ishyaka kugeza amagingo rero ibyaryo byamaze kuba agateranzamba kanyina wa nzamba, usibye no kuba ririmo amarozi. Amakuru mfite nuko baramutse bafashe perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamufatisha gutya bashobora kumugubandwa. Impamvu nta yindi, uyu mugabo ashinzwa byinshi. Muribuka nta mezi atatu aciyeho uwitwa General nako uyu mugabo ni Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, avuga ati njyewe ubwanjye uwitwa General Neva arandose. Ibaze kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ahaguruka cyangwa se ahagarara akavuga ati njyewe ubwanjye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandose. Icyo kintu kirimo ikintu. Ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandoze, ndetse akanatanga n'ibimenyetso bayita, akanatanga ibimenyetso agaragaza yuko kuko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamurose. Impamvu nta yindi y'ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragara hano nuko CNDD-FDD irimo ubugambanyi. Ni nayo mpamvu babwira ni uwitwa General Neva aho bari mufatishirize yahungira muri Tanzania, yahungira muri South Africa, yahungira he? Aba bagabo baraza kumukubanya. Impamvu abagabo baraza kumukubanya zirahari kandi zirarenga igihumbi. Zirahari. Araza kubacikira he? No kuvuga ngo ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Ibya CNDD-FDD ntabwo twabitindaho, n'ubundi tumaze igihe tunabivugaho, tuvuga buryo ki ibintu bitifashe neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Tuvuga uburyo ki CNDD-FDD ari ishyaka rishobora kwisanga ahantu habi cyane, ndetse rikaba ishyaka ryamaze gucikamo ibice. Reka ibi tubiveho by'umwihariko twikomereze tugaruka gato kijyanye na Uvira. Umujyi wa Uvira kugeza amagingo aya uracyamenwamo abasirikare, abandi bavayo, abavaho baravayo ari mayiti. Ese ibintu General, nawe nimba uri umuturage wo mu gihugu cy'u Burundi ukaba udukurikirana kuri TV Duniani Kote, uza kwibaza uti ibi bintu perezida w'igihugu cyacu arimo arakora biraza kumuhira? Ese biraza kuvamo? Ubu tuvugana niba umuntu nka perezida w'igihugu arimo aragira gutya akohereza ingabo, izo yohereje nyuma y'icyumweru kimwe bakazigarura ari mayiti, ibyo bintu umbwire ngo biraza kugenda bite? Imyitozo irakomeje mu kigo cya gisirikare cya Mbandakanda. N'ubu tuvugana abanyamurenge barabaroba mu gisirikare nk'abakura ibitoki cyangwa se nk'abagurisha ibitoki. Abarundi urubyiruko bose barimo barajya mu gisirikare, kandi baragera mu gisirikare barangiza bagahita bakora nyuma y'amezi atatu bagahita badeployinga Kongo. Ujyaho ntagagaruka. Abaturage baraze barihanaguye mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni kimwe mu bihugu bimaze gutakariza abasirikare utabara ubutaka ndetse kwijanisha. Iyo bagiye kwijanisha banavuga yuko ngo bagera amajanja igihugu kirimo kiraberamo intambara. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka bishobora kuza gukomeza kugaragaza igihugu cy'u Burundi nabi cyane. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi nuko kugeza amagingo ndimo ndagenda nakira amakuru yuko isaha ku isaha iki gihugu gishobora kuza guhura n'ibyago, ariko ibyo byago gishobora kuza guhura nabyo bikaba ari ibyago n'ubundi gishobora kuza gutezwa n'abayobozi bari indani mu buyobozi. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi.
mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntaco hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegerezwa gushiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cane cane burya hariho ibiganiro bibera mu mabanga, hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cane cane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Walikale, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo, za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari prêt kubandanya urugamba badahembwa badafungura. Urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira kuko baravuga bati aha aba basirikare ba leta bare ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Walikale, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe biragoye ukuntu yogira ama concession ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa. Oya, kuko iyo bamaze gutsinda bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ibyo biganiro bibera awikro
Bushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni. Nagira ngire ico mvuze kandi ku bijanye n'ibiriko birabera muri East Congo, cane cane ku mupaka w'Uburundi na Congo Uvira, umupaka wa Congo n'u Rwanda, umupaka wa Congo na Uganda, kugira ngo tuvuge ibibazo biri kubera ahantu. Ca mbere turaza kuvuga no gukebura AFC M23 kugira ngo igabe ku biganiro biriko birabera i Doha, ndetse na biriya by'u Rwanda bira Washington, kugira ngo barikanure babe maso, kuko bimaze kugaragara yuko leta ya Congo ibijamwo itavyifuza, ahubwo ironderamwo utuntu tw'udutego twayorohera kuba yotsinda muri diplomasi, kuko murazi yuko ibijanye n'intambara yo ku rubuga ko batsinzwe kuva kera. Rero biyumvira yuko kuja kwiyambaza Amerika, kuja kwiyambaza Angola, Kenya, Tanzania, Arusha, murazi ko izo nzira yazisiribanzemwo cane, za Burayi, Ubufaransa, Ubushinwa, Uburusiya, nta hantu namwe atagejeje ukuguru arondera uburyo bashobora gutsinda ingabo za AFC M23, ariko bikaba byaramutaye kuba amazi. Rero n'ibi biganiro tubona yuko by'ukuri nta ntumbero, nta mutima mwiza leta ya Congo ifise yo kugira ngo irifuza ko abakongomani bashobora kubaho mu mahoro bose batekaniwe. Ico gituma rero tugomba gukebura yaba leta y'u Rwanda, yaba AFC M23, ni nayo burya erega nayo ni leta izobishika ko leta ya Kivu izovuka. Kandi igikuru no babwira, nimba bifuza gukemura ibibazo byo muri East Congo ku mwanya mutoya, niyumvira yuko ibiganiro na leta ya Kinshasa bitogira ico bifashije, ahubwo ko bobandanya igikorwa batanguye cyo kugarura amahoro muri East Congo, mbetse binashobotse muri Congo yose, kuko baramaze kwerekana ko babishoboye nyuma yo gutsinda ingabo zari ziturutse imihingo yose mu bihugu byinshi, zije gushigikira leta ya Tshisekedi yananiwe gutunganya iby'igihugu no gushobora kwetablisa ibyo twakwita l'autorité de l'État ahagarukira imbibe za Congo. Nico gituma Congo yahindutse indiri z'abagizi ba nabi, z'imigwi n'utundi tudombidombi twose twashoboye kwigarurira ibice bitari bike vya Congo, ku buryo ndetse no munsi tushobora kuvuga yuko leta ya Congo hari ubutegetsi ifite mu bice byinshi vya Congo. Rero turebye umuco, uburyo AFC M23 yobora hiri, niyumvira ko ibyo bikorwa hamwe byokwira muri Congo yose, aribyo byoshobora kuba umuti ntakuka w'ibibazo biri muri Congo bimaze hafi imyaka irenga 30. Turabona ko akigoro ku Rwanda na AFC M23 ndetse no mu bice Congo ihana na Uganda, yuko ibyo bihugu ahubwo ari byo mbona bifite ubushobozi n'ububasha bwo kuba byogarura amahoro mu gihugu ca Congo, kuko kanatsinda ibibera muri Congo bigira ingaruka mbi kuri ibyo bihugu. Ico gituma rero nongera kuvuga ndabatera kamo bafati ya mbere
bafatira responsabilité ya biriya biriko birabera muri East Congo ndetse n'ibiriko birabera mu Burundi, babifateho responsabilité kuko ibibazo byose biterwa n'intwaro ya Tshisekedi, biterwa n'intwaro ya Ndayishimiye, bizogira ingaruka mbi cyane kandi bimaze kugira ingaruka mu bijyanye mu by'ubutunzi, mu by'imikorere ya EAC, bigatuma rero amaproje ya EAC, ibikorwa bya EAC, porogaramu z'uko EAC yaba hafi ikagira ubutegetsi bumwe, abaturage bakabona kwidegembya. Urabona ko ibi bihugu bibiri ndetse Kongo n'Uburundi bibangamiye cyane umugambi wishigwa muri za porogaramu zo kugira East Africa ikora ku nyungu z'abaturage bari mu bihugu bya East Africa. Rero nico gituma ndabateye akamo tibasamazwe na Doha, ntibasamazwe na Washington, ahubwo bamenye ko aribo bafite umuti w'ibibazo biriko birabera muri East Congo. Uti byo ubikuye kuki? Urabona ingabo z'amahanga za SADC, ingabo z'Ababirigi, ingabo za iriya migwi y'abamercenere n'ibindi bihugu byinshi nako bitakoze kugira ngo bishigikire biriya bintu byose byari bishigikiye Kongo, kugeza aho biyemeza gushigikira imigwi yagirizwa ihunyabwoko n'itsembatsemba ry'abatutsi ndetse n'iyindi migwi usanga ari imigwi ihari bashizeho ngo irinde gusahagura amatungo y'ibijanye na za minere mu gihugu ca Kongo. Rero birababaje yuko ibihugu nka SADC, ibihugu nk'Ububirigi bishobora kuza gushigikira imigwi y'inkorabara, imigwi ifite porogaramu yo kurimbura abantu mu bihugu by'ibiyaga bigari. Rero ariko AFCM 23 yarahagaze irakubita iyo migwi, kugeza aho iyo migwi ita igahunga igasubira iyo yavuye, maze agace ka East Congo katarangwamwo amahoro, katarangwamwo ineza n'imwe, uno muzi tukabona ahubwo amakungu abaza gutembera, abantu barasubiye mu mujyi wa Goma bakidegembya hari umutekano. Rero uyu muco ahubwo ni wawukomeze. Naratangaye cyane Donald Trump ngo agomba za Prix Nobel ngo zuko yagarukanye amahoro muri Kongo, ariko by'ukuri ni bya bindi abarundi tutaramenya canke abirabure tutaramenya, abanyafrika tutaramenya. Iyo abanyafrika bageze ku kintu abazungu baca bacitereramwo kugira ngo bacitirirwe. Iyo Prix Nobel sinibaza ko yari ikwiye guhabwa uriya mu perezida Donald Trump, ahubwo yari ikwiye guhabwa nka Paul Kagame, cyangwa igahabwa nta nanga, cyangwa igahabwa na Makenga, kuko ari bo batumye uno munsi abantu benshi, imiryango myinshi uno munsi itakirangwa mu makambi y'impunzi, abandi batakirara ku nkekera, abantu bari mu matungo yabo mu gace bamaze kwigarurira. Niyumvira rero ahubwo ko abo bantu ari bo bakwiye guhabwa Prix Nobel ariko atari Donald Trump. Rero abirabure ibihugu bya Afrika turakwiye kwikangura kugira ngo ibikorwa byacu by'indashikirwa byoye kuza byitirirwa abatabiruhiye, abatabiseseye amaraso. Hanyuma ku byo u Rwanda na AFCM 23 mu biganiro barimo na leta ya Kongo bakwiye kumenya yuko guverinoma ya Tshisekedi ntabwo ari partenaire fiable. Ntushobora kubabwira ubwa mbere burya eregaye urebye abagendero bakuru bapfunzwe muri no minsi Kinshasa, biteye inkeka kumenya nimba by'ukuri Tshisekedi hari igisirikare yoba ategeka cyangwa ashoboye kugiha amabwirizwa hanyuma ngo kimwumvire,
kuko tubona nawe nyine atacizeye. Sinzi rero ukuntu ashobora guhereza igisirikare amategeko atizeye. Iriya migwi ya wazalendo yashizwe uriya n'umugwi muniniya cane ugizwe n'abantu effective yabwira ngo boba baruta na effective y'abasirikare bose ba Kongo. Mu gihe rero uriya mugwi uhawe intwaro ugahabwa amafaranga ugahabwa ibifungurwa, mbega uriya mugwi wowo ni igiki twemeza yuko Tshisekedi ufite ko amategeko mu gihe mbona hatari hake uyu mugwi ukunda kurwana n'igisirikare cya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga yuko Tshisekedi atari umuntu wo kuganira nawe kuko ntacaganza ntacagaba ntacategeka. Icya kabiri nugomba kuvuga n'imigwi minini imugwanya, umugwi wa Kabila abo bitare Kabiliste uriya n'umugambwe ishaka rikomeye cyane ririmo abantu benshi muri Kongo. Katumbi nawe nyene murazi yuko yatsinga amajwi ahubwo yari gushobora kuzana intsinzi muri alliance yari kumwe nawe bari gushobora kuzana intsinzi. Murazi Fayulu ko ari we yatsinze amatora igihe Tshisekedi bwa mbere yinjira ku butegetsi, urumva nawe arafite abantu benshi. Iyo migwi rero yose turabona yuko itari mu ruhande rwa Tshisekedi. Senko ni umugwi w'abarongoye amadini muri Kongo. Abo n'abantu bavuga ari kijana kuko n'abantu bari hakumwe n'abaturage, n'abantu bigisha abaturage, n'abantu bashobora gutanga ubutumwa byihuse mu gihugu cya Kongo cyose. Rero abo bantu nabo nyene murazi yuko batari kumwe nabo, uriya mugurongowe na Ambongo urazi yuko utari mushigikiye ibyo Tshisekedi akora. Rero urebye igihugu ko ari kinini ukareba ko igihugu cabaye incontrolable, leta idashoboye kwetabiriza autorité de l'État, ibice binini bitabikontorora, sinibaza yuko uno munsi hari koba guta umwanya n'ivyizigizigi by'uko leta y'u Rwanda canke AFC M23 hari ico ishobora kuronka gushikako mu byo leta ya Kongo yokwemera ibyo ari byo byose. Kandi ibyo ntabwo ari rya mbere leta ya Kongo yemera ubuki kandi itegeka, ikemera ibyo idashoboye, ikemera ibyo idakora. Nico gituma mbona yuko buriya AFC M23 n'u Rwanda batosya bwose ngo hari ikintu bazokura mu maboko ya Tshisekedi. Rero ico nohanura ahubwo nuko bobandanya programme. Rega programme ikenewe ni iki? Programme ikenewe si yo gushira aba president canke aba president. Programme hari ni ibitekerezo byo gutuma muri aka karere ka East Africa amahoro aboneka, abaturage bayoborwa neza, kandi n'ibijanye n'amatungo ari muri ibi bihugu bya East Africa bikagirira akamaro abaturage, ahubwo ntibigirira akamaro gusa imigwi y'abayobozi iri ku butegetsi. Tukabona yuko rero u Rwanda rwamaze kubyerekana mu gihugu bayoboye, AFC imaze kubyerekana mu gace bakontorora, na Uganda ikataje mu bitari bike byo kugarura umutekano ku isi, ko ibi bihugu bishoboye ico gikorwa cyo kuba boharanira ako gashimwe ka Nobel. Ariko agashimwe ka Nobel rikaze guhabwa umuzungu we yironderera inyungu z'ibihugu byabo, ndetse tuba tuzi ko abo ba perezida ari bahanini bashigikira ya migwi ya terorisme. Murabizi ko raporo zerekanye ko Amerika, zerekanye ko ibihugu by'Uburayi ari byo bishigikira icyo twakwita terorisme ku mugabane wa Afrika. Rero niyumvira yuko leta y'u Rwanda, indogozi za AFC M23, leta ya Uganda tubatera kamo ko bofata ikibazo mu maboko
bakagikemura mu gihe gito kugira ngo abaturage ba East Africa biruhutse ibibazo byo muri East Africa by'amatambara kutumvikana. Urabona ko ibibazo byatandukiye guteranya amareta murabona ingingo Tanzania yarayifashe yo kwirukana abakozi bato cyangwa afise business ntonto muri Tanzania. Ejo bizoteranya icyo gihugu cya Tanzania n'Abakenya, kuko Abakenya nabazovuga ati Abatanzania bakorera udukorwa duke ngaha duto ngaha nabo nyene ntibasubira iwabo. No mu Rwanda no mu Burundi no muri Uganda bigenda uko nyene, kandi yantumbere ya East Africa ari uko abaturage bakwiye kwidegembya muri ibi bihugu bigize akarere ka East Africa, ndetse bakabona akarangamuntu imwe, tukabona passport imwe, abantu bakagira umwidegembyo, yaba ukora ibi bikorwa bito yaba ukora ibikorwa binini, bose bakabona amahirwe yo kuba bo kwiyungunganya bakiteza imbere. Sinzi ko amareta yacu ya East Africa ahari kugira ngo ateze imbere abateye imbere, ahubwo je nibaza yuko amareta ya East Africa igikorwa kininiya ari cyo gufasha ba bantu babakene. None mu gihe abantu babakene ari bo botangura kuburabuzwa gutotezwa, kandi ari bo batanga amajwi mu gihe cy'amatora, simbona amareta ya East Africa icyo yoba ariko arakora. Cyo gituma rero nongera gutera kamo ababishoboye afite imbaraga n'ibitekerezo bizima byo kubaka, ari bo bofata iya mbere, nayo ubundi kugira ngo bazokumvikana bazoja amanama n'abantu bononekaye ubwenge, abantu b'amabandi babicanyi b'abajenosidere. Siniyumvira yuko ari inzira nziza yo kugira ngo hareke umuntu yoshobora gushikako. Iyo tuvuze ibibera muri Kongo n'ibibera i Burundi ntaho bitandukaniye, byose birasa, nicyo twakwita les etats zananiwe kuyobora ibihugu byazo, ibihugu byananiwe kutunganya ibijyanye n'umutekano, bya politike, bya sosiyali, bya ekonomi, noneho bikagaruka bikagira ingaruka mbi ku bihugu bituranye. Nibaza rero yuko aka kamo koshikira leta y'u Rwanda, koshikira indongozi za AFCM 23, koshikira n'indongozi zo muri Uganda. Ndazi ko benshi muri izo ndongozi bumva runo rurimi tuvuga, nuko nibyo nagomba kuvuga kuri politike nuko ibintu byogenda. Tugize iminsi tuvuga ku bijanye n'intambara cyane iri kwirabera mu gace ka Uvira, kuko niho yenda hatwegereye dushobora kubona amakuru yujuje. Ubwo rero twagomba kandi kugira ico tuvuze, dukora umwihwezo ko intambara iri kuragenda, uko abantu bavyifatamwo Burundi cyane kuko Burundi gufatwa kwa Uvira narababwiye ko ari cyo kimwe no gufatwa kwa Bujumbura. Ubu rero Burundi bufite ubwoba bwinshi, burototwa, buvuga amajambo yo kwigovyora nka kumwe kwa wa mugabo ababona ko adashoboye intambara ariko akaguma avuga ngo ntangurasha. Rero ugaca usanga kuko yamaze kubona ko atankomeza afite, kuko eregaye Uburundi bukwiye gutahura iki, ntawe ubwanka. Ariko iyo turiko turatanga imyihwezo nk'iyi, tuba tugomba gutanga impanuro. Ico ni ikintu ca mbere. Ica kabiri, tuba twifuza yuko amaraso adashishikara guseseka, amaraso abantu Barundi bashishikare gupfa bazira ubusa. Abasirikare, murazi ko abasirikare benshi yinjije urwaruka rwinshi rw'imbonerakure n'abandi benshi, n'urwaruka n'abantu bakiri batoya, n'urubyiruko rukiri rutoya. Urumva abo bose iyo bariko barahonera ku icumu, wewe agariye hariya muri Ntare,
akabona afite kumbure special force imu protecting, akiyumvira yuko we wari mu mutekano, akavuga ati nubwo abandi rero barundi bose boshira ariko jewe nkarokoka, numva nta ngorane, nkaguma ku butegetsi. Ibintu by'amatora kuko urumva bo bari no mu kavuyo ubuho, ari no mu ntambara. Ivy'amatora ahubwo simbona igituma n'imigango ya opposition bijamwo, kuko mu gihe c'intambara nta matora ashobora kuba. Amatora burya aba mu mutekano, aba igihe abantu batuje, aba igihe abanyepolitike bisanzura bakavuga ibyo bagomba, bagashobora gukritika ubutegetsi mu baturage babereka ibyo bagomba guhindura. Ariko urumva wohaguruka ngo avuge yiyamamaze, avuge nabo ubutegetsi buhari, urumva byogaragara yuko baca bagira ati rero wewe uri ku ruhande rw'umwansi, uri ku ruhande rwa Red Tabara. Bigatuma rero abanyapolitike barimwo muri opposition mu Burundi n'abantu bishakira utwanya gusa, abantu bishakira utwanya hakurikijwe biriya bintu bya Arusha. Narababwiye ko Arusha ari ngorane, arakaga, ari gutsimbataza bya bitekerezo by'amacakubiri abakoroni ababirigi badusigiye. Urabona ko ubu banaje kugira babidefande. Ibyo rero ni ibintu bituma jesi numva abantu bo muri opposition bashobora kuvuga ngo bariko baragira ngo bariyamamaza, n'abantu b'indandende gusa bishakira utwanya, bifuza guherekeza CNDD-FDD, n'abantu bishakira utwanya gusa, bari abayiprona, bari abandi bo mu yindi migambwe za Frodebu, bari bo muri za FNL. Murazi n'abantu babishakira utwanya gusa, bishakira akazi. Si ukuvuga ngo hari intumbero bafite yuko Uburundi bwotungana bukagenda neza, kuko gutsinda ibyo ntibishoboka. Ibyo ni indoto, ntibyoshoboka kuko ntibashobora kwiyamamaza bihagije, ntibashobora kuvuga iriri ku mutima. Urumva bavuga ibinezeza leta ihari, leta iriko irashora abana b'Uburundi ku icumu bazira ubusa, bazira ibintu by'amoko bitagira mvura. Leta yananiwe kuyobora igihugu, noneho ikabirondera motife yo kugira ngo abanyagihugu bazovuge bati oya igihugu cari mu ntambara, u Rwanda rwaratubangamiye imyaka yose 20 tumaze, u Rwanda rwaratubangamiye, nico gituma ataco twashoboye gushikako. Rero urumva ni ikibazo ku Burundi. Ndetse ico ni ikintu ca kabiri, ni ikintu ca kabiri cerekana igituma Burundi Ndayishimiye aguma asaza imigere avuga ngo agomba atera u Rwanda. Mbega u Rwanda nimba yananiwe na M23 ikamusunika kuva Igoma, ikamukura Rubaya mu birombe, ikamukura hari ahantu hose hari amazahabu hari biki, ikamusuguma no musi kabimugejeje Uvira. Imaze gufata umupaka, burya imaze gufata umupaka munini kuva Bukavu kumanuka kugira Uvira, no mupaka munini. Urabona ko ibice 90% by'uyo mupaka M23 ariyo ibikontorora. Rero nimba Burundi bwatsinzwe n'inyeshamba za M23, ubuse zashobora kuvuga kwisaza imigere ngo zigomba zisomborotse u Rwanda. Je niyumvira yuko ari bya vyitwazo byo kuvuga ngo abarundi bazovuge ngo u Rwanda nigo rwasambuye igihugu, nigo rwaduteye. Nico gituma yaguma avuga ngo ariteguye ngo azivuna, ngo baramaze kumutera. Burya iyo umaze gutegwa ugasunikwa ukagezwa ku muryango w'inzu, ukagezwa urumva si no kwirembo, ni ku muryango w'inzu. Ubu Red Tabara iragira menkirisyo ikinjira kuko ifite umupaka muremure ishobora kwinjirira ko. Yenda hariho n'iyindi migwi iri kuritegura, iri kuripanga, ifite bazariere ishobora gutera ikongera ikaronka yungira. Rero urumva buriya
ni urwitwazo buriya nubwo leta barayotera nubwo uyundi mugwi mushasha wokwinjira ugatera wewe azoguma avuga yuko ari u Rwanda. Rero niyumvira yuko ivyo kuvuga yuko nimba abona ko M23 ari u Rwanda akabona ko leta bara u Rwanda akabona ko iyindi migwi ishobora kuvuka ari u Rwanda, je nibaza ko yaracerewe, yagomba kuba yatanguye gutera mu Rwanda akavuga ko yoca mu Kirundo, Muyinga, hehe. Niyumvira yuko baragerageye